muryango w'Imana mukurikirana insamirizi mu vyabacu Bikira Mariya tugeze ku wa kabiri w'indwi ya kane y'ikarema tuzirikana ko ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli kigabane ca 47 umurongo wa mbere gushika ku 9 no wa 12 Izaburi ni ya 46 inkuru nziza ni yanditse Yohani kigabane ca 5 umurongo wa mbere gushika ku wa 16 muri kubona Patiri Samuson Sabiyumva muri diocese y'Ingozi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli muri irya minsi umumarayika yangarukanye ku muryango w'ingoro y'umukama mbona amazi ariko ariburuka ava munsi y'ugwinjiriro rw'ingoro mu buseruko kuko ingoro yari yerekeye mu buseruko nyene. Nuko rero ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro kandi yaca mu bumanuko bwa altari araheza aranjana turarengana ikirimba cerekeye mu buraruko tukikuza urugo gushika ku kirimba cerekeye mu buseruko. Naho nyene amazi yariko arasokoroka ava ku ruhande rw'iburyo. Uwo mumarayika araheza yigira mu buseruko afise umugozi mu minwe arawugeresha intambwe 1000 araheza anjabutsa ayo mazi nayo akandenga ibirenge arongera agera intambwe 1000 araheza anjabutsa ayo mazi nayo angera ku mavi arongera agera intambwe 1000 araheza anjabutsa ayo mazi nayo angera mu rukenyerero hanyuma aragera ikindi 1000 biba uruzi ntashobora kujabuka kuko amazi yari yuzuye ntihagire n'umwe ashobora kujabuka. Araheza ambwira ati mbe wa mwana w'umuntu we wabibonye? Hanyuma naho turagenda turahava tugaruka ku nkombe y'uruzi. Ngarutseyo mbona yuko hari ibiti vyinshi cane ku nkombe y'uruzi hakuno no hakurya. Araheza ambwira ati ayo mazi ariko aratemba mu buseruko ngo amanuke mu kiyaya ca Araba abone gushika mu kiyaya c'amazi y'icunyunyu kugira ngo akize ayo mazi abe meza. Aho urwo ruzi ruzotembera hose ibiri mu mazi vyose bizobona kuramba no kugwira. Ifi nyinshi zizosagarara kuko ayo mazi akiza ivyo vyose yinjiyemwo. Ubuzima bugaseruka aho ayo mazi ashitse hose. Ku nkombe zompi z'urwo ruzi hazomera igiti cose cama ibiribwa. Bizokwama bitotahaye kandi naho bizobura ivyamwa. Bizotanga ivyamwa bishasha rimwe mu kwezi kuko bitungwa n'amazi avuye mu ngoro nyene. Ivyo vyamwa bizoba ivyo kurya, ibibabi vyavyo bibe umuti wo kuvura. Iryo ni ijambo ry'umukama. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Imana niyo mahungiro yacu, niyo magara yacu, niyo mirukiro ya misi yose mu magorwa, naho isi yohinduka, naho imisozi yosenyukira mu biyaga, ntaco dutera ubwoba. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Hari uruzi imigende yago irahimbaye umugwa w'Imana ari wo ngoro nyeranda gose ya rudasumbwa. Imana iri hagati muri wo ikawuhagarikira. Imana irawurarira ugaca. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Gende mwitegereze ibitangaza umukama yagize ingene yateye akobisi. Humure menya ko ari jewe Mana, ni jewe ngaba nkaganza vyose. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani Mweranda. Ivyo biheze haba iminsi mikuru y'abayuda. Yezu rero aduga Yerusalemu, hagasangwa rero Yerusalemu iruhande y'irembo ry'intama hari riba ryitwa mu Giheburayi Betsata, rikagira ubwugamo butanu. Muri bwo hama hajyamye isinzi ry'abagwaye, abantu b'impumyi, abacumbagira n'abamugaye barindiriye ko amazi abiragira.
hagasangwa aho hari umuntu yari amaze imyaka 38 ari kimuga. Yezu amubonye aharambaraye, amenye kandi ko yari ameze atyo kuva kera, amubwira ati ushaka gukira? Nya kimuga kimwishura kiti erega mukama sindongo ubunterera mw'iriba y'amazi abiragiye, ndamuka ngiye nkasanga uwundi yantanze kumanukayo. Yezu acamubwira ati haguruka ufata inderuzo yawe ugendagende. Ubwo nyine nya muntu acarakira, afata inderuzo yiwe aragendagenda. Ariko rero uyo munsi wari uw'isabato, abayuda baraheza babwira wari yakiza bati ni isabato nturekure kugendagenda n'inderuzo yawe. Arabishura ati uwankijije niwe yambwiye ati fata inderuzo yawe ugendagende. Baramubaza bati ninde uwo muntu yakubwiye ati fata inderuzo yawe ugendagende? Wari yakize ntiyarazi uwo ari we, kuko Yezu yari yizimanganije kubera ishengero ryariho. Hanyuma Yezu amusanga mu ngoro y'Imana amubwira ati ntubona ko wakize? Gende ntubugicumura, we kuzoshikirwa n'akabi karuta. Nya muntu aja kubwira abayuda ko Yezu ari we yamukijije. Cyo catumye abayuda bahama Yezu kuko yakoze atyo kw'isabato. Dushemeze iyi nkuru nziza y'urukiza. Mwebwe mwese munyotewe nimuze mwegera isoko. Ngiryo ijambo ryahadiwe na Isaya ritumirira abantu kuza kwegera Imana ngo bakire ibivuye iwayo baheze bashire inyota, ari naryo nyene ritwinjije kwakira ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Yezu asanze umuntu yari amaze imyaka 38 amugaye kw'iriba Betsata ryari hafi y'isengero Yerusalemu. Yaje nk'abandi bose bagwaye, baba bari gutandukanye, yiteze kuja muri ayo mazi abiragiye ngo acakira, ariko ntabishobore kuko abandi bamutanga kujayo. Umuhanuzi Ezekiel akatubwira uko yabonye nawe nyine amazi yiburuka ava mu ngoro akagenda aragwira gushika aburuzi kandi rutembera no mu kiyaga kitagiramwo ubuzima, kuko cuzuye umunyu kikabona kugira ubuzima. Mbere aho urwo ruzi rutembera hose ibintu byose bikagira ubuzima, n'ibiti vyonka urwo ruzi amababi yavyo ntiyume, hagacika umuti kandi bikama. Ni Yezu isoko ry'ubuzima. Ico tuzirikana uyu munsi. Aba bantu bagwaye gutandukanye bakoranira ngaha kw'iriba rya Betsata baje guhiga ubuzima kuko bagwaye, babona ko babuze ubuzima, mbere nubwo bagenda baracumbagirana buhava bubambuka. Ariko tumenye ko rino riba ryari riba ry'igipagani, byavugwa ko iyo amazi abiragiye ubugiye y'ubwa mbere akira. Naho hakira bake cane nticabuza ko isinzi ry'abantu bababaye bahakoranira baje ko harondera ubukiza, kandi noneho hari no kw'iriba ry'igipagani ritari iry'Imana. Uno Yezu hasanze we yari yagowe menshi, yagize kugwara umwanya munini, imyaka 38 y'ubumuga, agire ngo arikweze arahashitse kw'iriba bamurangiye, hasanga ntaronka umuterera mw'iriba. Inyishu ahaye umukama iratomora kuno muntu yari yaramaze kwihebura ati nzopfa nabi gutya, kuko Yezu amubajije ati ushaka gukira? Yishuye ko atagira umuterera mu mazi abize, ntagize tego canke oya nkuko twari tubimenyereye mu nkuru ziza. None uko abibona ntashobora gukira. Ngako agahinda kuno muntu, nta numwe yitayeho ubumuga n'ububabare bwiwe. Ngako nyene agahinda n'ububabare bw'abantu bahanzwe n'uko ubuzima bwabo bumeze, ari nabwo ngabirano y'Imana ariko bagoye kuko bagwaye cane. Ngako nyene agahinda no mu ruho ku bantu bagendana ingorane zo kubaho kwabo, imyaka igakura iyindi, hakabura abantu babaserukako ngo babafashe gutora inyishu mu ngorane zabo. Ngako kandi agahinda ku bantu bazingamitswe n'igicumuro, bagaya uko bashoboye ariko bakisanga bama muri co. Mbere bamwe muri abo bantu bose bagahitamo kuja guhigira inyishu mu bibanza vy'igicumuro vy'igipagani bitari mw'Imana. No ngaho nyene bakabura inyishu. Inyishu ni ya Yezu ati haguruka ufata inderuzo yawe ugendagende. Ubukiriro n'uruhoza muri ivyo bihe ubuzima busa n'ubuyonga ni Yezu wo kwakirwa akimikwa, kuko umaze kumwakira ntabura kugendagenda. Muri we aba yakiriye utanga ubuzima Yezu. Umaze kwakira Yezu niwe yumva icamubwira kimuzanira ubuzima, kimubera uruhoza
umuco n'inyishu mw'iryo zinguzingu ryamuzingamitse, aho dusanga Yezu we soko ry'ubuzima ni mu ngoro y'Imana. Aha nyene umuhanuzi Ezekiyeli atubwiye hadudubiza isoko ry'amazi, hacika uruzi rutemba, ryaca mu kiyaga capfuye kikabona kuzamwo ibinyabuzima, hanyuma ibiti biri ku nkombe yago bikama itoto ry'ivyamwa, amababi yavyo nayo akavura akaba umuti. Ni Yezu nyene we jambo ry'Imana twakira mu ngoro y'Imana, twakira mu Karistiya no mu yandi masakaramentu matagatifu. Umwakiranye kwemera ni wamubeshaho, kuko uwumwemera wese isoko ry'amazi abeshaho ridudubiza riva mu nda yiwe. Ni mu ngoro y'Imana yubatswe n'abantu dusanga Yezu we ngoro y'Imana itubatswe n'abantu kandi idashobora gusambuka, ya yindi yubaka mu minsi 3 asambuye urupfu. None ubu tugira tuti Yezu nta kikunanira. Niyo Yezu nyene yubaka ubuzima bw'abamurondera, abamaze kumwubura akabarema bashasha. Uko baronka ubuzima niko babutanga, naho hari aho usanga umengo nta n'igihagararo bafise kuruta abandi, yamara nabo baba kiremesha mu bantu, cane cane kiremesha c'abantu bababaye cane. Nk'uyu yari amaze imyaka niyindi agorewe i Betsata, akahatorwa n'ukura na Yezu. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa